Kivodo imyidogo uri kurabona mu bamenyesha makuru ndetse n'abarongo ama TV online ngaha mu Burundi. D1 yarasohoye indirimbo na social muro munyarwanda kirikuna dabje basohora indirimbo na Brice Melody y'umunyarwanda ariko abarimvye b'abanyarwanda ntibigeze bazipostinga izo ndirimbo. Kivodo yabihayirihe shusho nk'umuntu azi neza akore umuziki igihe kirekire cyane. Ivyo bintu ndabihereza inzira zibiri. No kwanza kwa tukamenya amasezerano ahari hagati ya Social Mura na D1. No, apara D1 daer. Social Mura na Iteka Entertainment canke Iteka Records. Ayo tumaze kuyamenya ni ucumenye ingene rero uca ujija. Uravyumva? Ishusho ndabiha u Rwanda rwaratawe ico bita business. Maze ukora n'abanyarwanda ibiganiro bitandukanye muri za barakora n'ahandi hatandukanye ku mateleviziyo. Mebo barazi ico bita business. Bakora business. Ego. Twebwe natwe business yacu yabaye amization kwiyamiza. Niturava rero mu byo kwiyamiza ngo tuze muri business. Nico gituma ubona abo banyarwanda bo bakora gose bishoboka ariko bakaza kudandaza umuziki wabo mu Burundi. Reko mure natwe tworabira hafi kubera iki uwo muziki wacu natwe tutawudandaza aho mu Rwanda. Ndabiruka kuri ba Kidumu, kuri ba Farias Big bacuruza umuziki hariya. Ndavyibuka na mukomboza yarigeze kucuruza umuziki hajya hariho benshi bari hajya anje bacuruza umuziki mugabo kumbure system bawucuruzamwo niyo yoba ihushanye na system abanyarwanda bawucuruza mu Burundi. Ndavyibaza gatoyi ngaho. Uvuze ico Kivodo hari abantu baca batahura yuko umengo uragaya baririmbye b'abarundi yuko umengo bo ntibazi kucuruza uyo muziki muri iki. Oya sukubagaya. Sukubagaya gusa nagombye kukwereka ko iyo umuntu ariko arakora cyane nayo masoko arayamenya. None ubyumva nico gituma rero dufatire kuri iryo soko ry'abanyarwanda nuko mu Rwanda batandukanye isoko n'abaganda. Je naragiye mu Buganda namwe nyine abaganda bakora. Umuganda akubwira ati je kuri iyo komisiyo nyuma ari kunguka ko umuriyoni reka nge 200 y'amaganda mugabo ico kintu gikoreke. Urabibona mbwa twege natwe rero ikintu kijanye n'amakomisiyo sasa ndo kishaga caraje. Urumva umuntu arashobora kwima marché kubera ko komisiyo yashaka atari ko arayironka. Rero turakwiye guhindura ingendo tukareka kwidoga cyane muga tugakora ibikorwa cyamu cya Madame Edinaki ati je usinzokoresha amajambo ariko zokoresha igikorwa ntakupiga kazi ndikongeze kazi umunsi umuzonyemera tu je nka Edinaki. Rero natwe nuko abantu bavuza uyo muziki nga mu Burundi mwibuke mentality y'abarundi. Abarundi dufise wa muco wo gukunda ngo abashitsi ariko uwo muco wo gukunda abashitsi niwo ucuvamwo ya faiblesse yo kugira gute yo kwipendekeza. Uravyumva rero bro? No kuvuga uyo muco urukundo rwinshi uvamwe akageso ko kwipendekeza. Yabana je ntavugije ujya mu bihingwa yitwa ndajya mu Rwanda. Ntavugije Medi urumva Kidumu ntari kuri list. Urumva okay Tom Cruise ntamuvugije Farias ntafite nimero. Tifwa mugabo je ndi mu Rwanda hari akantu kera twakunda gukoresha aba artiste ba kera nanco gimico gimuziki wa kera mu Burundi wakwita mu Rwanda. Ugeze Ikigali hajya Ikigali wagenda ufite amafaranga wagenda muri boîte yafise ku mufuko kuya ku mukongomani papa ivyo rero nivyo kuye kwiga Pax. Ati ngize gukizuba ndaribona inyuma canke imbere neza cyane. Uribona inyuma nibariri kuri kuma 800 ziri imbere yawe swate ni 1000 kugenda turabwira ubwo buriko buriga university naho twebwe vyaranse twe university zacu n'abana twe no gutera amadagusa. Amashuri bere mu isite yibere mu isite twagiye love mbabari are dukore. Yesa abakunzi bakoresha umwanya media muri fresh muri bon. Ewa ni Mr Tugesho numunyarusaku ni Mr Suto Chawa na yandi menshi cyane mumenyereye ko. Ego ndi kumwe n'umu brother umuntu novuga neza yuko yubahutse cyane muri iki gihugu cyacu cyo Burundi mu bijanye n'umwuga kumenyesha makuru kuko abumazemo igihe kirekire cyane yavyaye benshi ndetse abandanya abera inspiration benshi mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru. Ni Kivodo abenshi bamuzi kuri RFM
ni RFM hari kera ariko ubu ni Mr Black FM. Black FM hajya umurongo wayo ni combien guys? 94 akaburungu 9 94 akaburungu 9 hagati y'igisagara ca Bujumbura ni gushika no hagati mu ntara turashikayo. Ni Jean Patrick Kivodo. Ikiganiro je namumenye ko ni barakora kera nicitwa barakora ariko kera citwa ngo abaririmbye b'abarundi barakora. Kica kirahindukira baca tucita abahinga mu Burundi barakora. Kica kirahindukira ndacita barakora. Jean Patrick Kivodo carabihindura byose aravuga ati point finale ni barakora. Ego kuko barakora n'amashira nka Bantu Boy barakora, amashira nka Empire Avenue barakora, amashira nka koresha umwanya media barakora, menya media ko product to live isara media barakora, n'ahandi hose barakora. Bisigaye yuko rero na Black FM barakora neza cyane. Ego Kivodo, je sinje kugutevya ngo tuyage hirya no tugende mu buzima bwa Kivodo nibiki nshaka tuyaga hanini ku bintu bihanze igihugu cyacu Burundi. Kivodo, imyidogo uri kurabona mu bamenyesha makuru ndetse n'abarongo ama TV online ngaha mu Burundi, wowe uri kwihereza iri heshusha? Mu bisanzwe urumva abamenyesha makuru turi mu bice bitandukanye. Hari abanditsi, hari abayamenyesha, hari n'abayategura, urumva rero turi mu bice bitandukanye. Rero tuvuze ngo abamenyesha makuru twadufashe muri rusange ariko kumbure two bitandukanya kugira turonke inzira n'umuti ushika. Mu kubitandukanya nuko abantu bari hanze batabimenyere ibintu ingene izo nsiguro batazizi bo bafata yuko umuntu wese afise microphone akabaza umuntu ari umumenyesha makuru. Reka dufate rero muri rusangi umuntu aba ariho kugira ashingiri na ino entertainment yacu ya 257 ndetse anifuza n'iterambere ry'umwana w'igihugu cy'u Burundi. Kivodo, turiko turategwa cyane abanyarwanda bariko bakora ibiteramo byinshi cyane nga mu Burundi, abatoru bakamazina n'abamaze kuyubaka, wowe ubihereza iri heshusho? Ishusho ndabiha u Rwanda rwaratawe ico bita business. Maze ukora n'abanyarwanda ibiganiro bitandukanye muri za barakora n'ahandi hatandukanye ku mateleviziyo. Mebo barazi icyo bita business, bakora business. Ego twebwe natwe business yacu yabaye amization, kwiyamiza. Niturava rero mu byo kwiyamiza ngo tuze muri business. Nico gituma ubona abo banyarwanda bo bakora gose bishoboka ariko bakaza kudandaza umuziki wabo mu Burundi. Reko mure natwe tworabira hafi kubera iki uwo muziki wacu natwe tutawudandaza aho mu Rwanda. Ndabiruka kuri ba Kidumu, kuri ba Farias Big bacuruza umuziki hariya. Ndavyibuka na Mukombozi yarigeze kucuruza umuziki hajya hariho benshi bari hajya andi bacuruza umuziki mugabo kumbure system bawucuruzamwo niyo yoba ihushanye na system abanyarwanda bawucuruza mu Burundi. Ndavyibaza gatoyi ngaho. Uvuze ico Kivodo, hari abantu baca batahura yuko umengo uragaya abaririmbye b'abarundi yuko umengo bo ntibazi kucuruza uyo muziki muri iki. Oya sukubagaya sukubagaya gusa nagombye kukwereka ko iyo umuntu ariko arakora cyane nayo masoko arayamenya. None ubunye ufite nka station ya essence, none umushoferi afite imodoka inywa essence yoca agenda kuri station agenda gusabayo amazutu. Oya agenda kuko afite imodoka ya essence inywa essence aja kuri station icuruza essence. Sivyo? Ndakunda kubivugira nyene nijajurira mugabo hajya ngo ijambo ry'ukuri uryumviraho riri. Abarundi harageze yaho bamenye ibyo bari kwarakora. Nabakozi beza kandi bakora neza. Ariko kumbure problem yo kutarondera amatiyo ugasanga ari biriko biragorana. Nabaza amatiyo baracafise umutima w'inzigo, ntibazi kwereka bene wabo ngo cangaha gira gutya kugira ushire gushika hariya nifuza gushika. Akarorero rega cendemeza yuko nkakoresha umwanya n'umwanimateur mu YouTubers mugabo urabona kuri kubaza umumenyesha makuru kandi mbose niyemera cyo sinishima mugabo menshi makuru akera ni nkuko wovanga hanje kwagenda kubaza nka Xavier Christian arakwishura kuko ikibazo kijana n'inyishu umuntu atakwishura bagusuzuguye. Ariko rero ndakwagira ati mbega none umuziki wacu betwobicisha he byogenda gute kugira dushike kuronka ayo matiyo. Urumva neza yuko ubukeneye kumenya ingene uwo muziki wodandazwa. Uravyumva? Nico gituma rero
dufatire kuri iryo soko ry'abanyarwanda nuko mu Rwanda baratandukanye isoko n'abaganda je naragiye mu Buganda nabonye n'abaganda bakora umuganda akubwira ati je kuri iyo komisiyo nyuma ari kunguka ko umuriyoni reka nge 200 y'amaganda mugabo ico kintu gikoreke murabibona muga twege natwe rero ikintu kijanye n'amakomisiyo sasa ndo kishaga acaraje urumva umuntu arashobora kwima marché kubera ko komisiyo yashaka atari ko arayironka rero turakwiye guhindura ingendo tukareka kwidoga cyane muga tugakora ibikorwa cyamu cya Madame Ednaki ati je usinzokoresha amajambo ariko zokoresha igikorwa ntakupiga kazi ndikongeze kazi umunsi muzonyemera tu je nka Ednaki rero natwe nuko Kivodo none aba banyarwanda bariko baraza kumengo bobo umuziki bariko barodandaza ariko ntiwari bwagere ku rwego rushimishije ntibari nta nico bari basumvye aba barundi biwacu mu bisanzwe je sinokwemeza yuko batari ku rwego kuko no bandiko ndihenda gusa bobo nkuko nakubwiye ko baramaze kumenya business barazi commerce barazi combien de fois umuziki wabo nubwo ugoyagoya mugabo ingene bawudandaza bakoje amafaranga none gasha akabazo tweko dufise umuziki ukomeye none tuwucururiza hehe uco usanga ni hahandi ni kuri YouTube ni kuri Facebook urumva n'ufise amamega ntashobora kugura canke ntashobora kwidokimenta ngo aje ngo arondere ngo Spotify ngo arondere ngo za Amazon ngo arondere biki nibiki rero je niyumvira yuko nitwaguma duta umwiko mu Banyarwanda ngo muziki wabo gurinjira eske none abawinjiza ni bande uziko ari bande abawinjiza ni batoyi bacu ni bashiki bacu ni batantine bacu urumva n'abavoisi n'ababanyi bacu ni watuma uyo muziki ukura ukaba munini mu Burundi sivyo size ko abonye igihe kimwe igihe umuririmbyi wo mu Rwanda yitwa Afrique sinzi ko mubona reka twirira gatunda sivyo wamuzanye yamugiye ko mu Burundi afise public nini me mwarabibonye yuko ntayiriyo urumva kumbe public afise ntiyabana bo ngaha muri ville ivyo uzugenda ubirabe urumva uza gusanga ari za Kibenga ari za Mutanga Kinindo sivyo muga nta muntu wo mu Buyenzi nta muntu wo mu Kanyosha nta muntu wo mu Kajega nta muntu wo mu Kamenge Kinama nta muntu wo mu Carama iyo habaduka ngwaze ngo yiruka muga warabonye ujya mu bingwa afise public ende vyageze wawe Bruce Melody ivyo yakoze arafite public kubera iki rero kubera yuko Bruce Melody na Afrique ntibangana ntoya ntibangana Bruce Melody ni mukuru kuri Afrique sivyo rero natwe rero dukwiye kwiga strategy tukamenya eske tudandaze bande target twobigenza gute kugira dushiki Kigali dukora uwo muziki turi Kigali urumva akarorero uzabe nk'umukongomani umukongomani ashobora kwinjira mu Burundi akabura public n'uyuwe ntibishoboka kubera ko bobo baramaze kumenya strategy yo kudandaza umuziki wabo urumva umukongomani ashaka bavuza Rubumbashi yageze ngaha atapiga tuyoshura sho batuatengiye kubera iki abakongomani aho bari bavuza umuziki wabo rega bro none Kivodo ico kintu cha Bruce Melody kuba ya wewe afise public ikosa turishere kuri bande kubateguye igiteramo bamuzanye canke turite ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi hoya kuri Bruce Melody nta kosa ryari ririmwo kuko arabonye yuko public yari yuzuye urumva ariko kumbure nko kuri Afrique ntihari bwagere yaho yoza mu wundi ngo aje gukora igiteramo ngo kinini ngo bamushire hano hanini urumva bivanye n'iki bivanye niyo installation yiwe itari bwafate erega ni kwa kundi aba DJ nabo nyine bahatarisha ibintu bakagira ibintu birefu ukumva indirimbo yiwe ivugije nko muri boîte hariya ayindi ivugijwe muri boîte ino indi sube muri boîte hariya bagaca bikanga ibitutu yuko bamaze gufata orke wapi ni barafata urumva rero natwe nivyo bitutu twikanga hanyuma tugatuma ikomo ku Banyarwanda iyo ni faiblesse par contre je novuga ati twige strategy twige iyo marketing tumenya ati eske mu Rwanda hari ama connection turafise yo connection turafise yo abarundi aba DJ turese DJ public afite mu Rwanda Sadbi canke Big Fizzo nta public afite mu Rwanda umva ndakubwire public irahari none iri kwikora gute basinya public kugira bo batumwe ko ayo ma strategy dusigurire iyo strategy wowe none nk'ubu unye ndakubaza akabazo nk'ubu unye nko mu Rwanda nyereka amaradiyo 15 canke 10 ashobora kuba avuza umuziki wa Sadbi ku munsi umwe
iyi station ikavuza hayo bakavuza nari bakavuza ari bakavuza ari bakavuza ni he ariko ivyo ntibibuza ko watwemere ko public iriyo public iri erega nabo barundi abo barundi rero bari mu Rwanda nabo nibashiremo izo nguvu hama umuziki w'uburundi bawukundishe abanyarwanda gute bawuvuze aho bari hose none umukongomani ahari hose nashobora kumva umuziki w'abanyamerika atamaje kwaza kumva umuziki w'iwabo nibibaho n'ibinashoboka bro ariko namwe nimuyemere sasa none abantu bahereza ikibanza abo banyarwanda nga mu Burundi n'abanyarwanda bari nga mu Burundi cyangwa n'abarundi bari nga mu Burundi umviriza bro abantu bavuza uyo muziki nga mu Burundi mwibuke mentalite y'abarundi abarundi rufise wa muco wo gukunda ngo abashitsi ariko uwo muco wo gukunda abashitsi niwo ucuvamwo ya faiblesse yo kugira gute yo kwipendekeza muravyumva rero bro no kuvuga uyo muco urukundo rwinshi uvamwe akageso ko kwipendekeza yabana je ntavugije ujya mu bihingwa yitwa ndajya mu Rwanda ntavugije Medi urumva kidumu ntari kuri liste urumva okay Tom Cruise ntamuvugije Farias ntafite nimero tifwa mugabo je ndi mu Rwanda hari akantu kera twakunda gukoresha aba artiste ba kera nanco gimishyo muziki wa kera mu Burundi wakwita mu Rwanda ugeze Ikigali hajya Ikigali wagenda ufite amafaranga wagenda muri boîte yafise ku mufuko kuya ku mukongomani papa neza cyane ndenge nini wagenda afise ngaho shika ku DJ mubwira uti ebana ndeko ebana piga ta muziki basi wa Farias ndiyo piga ta muziki wa Lolilo ngacumusiga aho nshpa gwa whisky urabibona man kandi wewe aho niyo yonye tunyene warusigaranye yego urumva ukabikora urukundo umurundi urumva ukabikora rimwe ukabikora irigira kabiri urumva ukabikora rimwe ukabikora irigira kabiri ukabikora gatatu none uwo muntu uzoba uri kurakina nawe mbone yuko acha kwemera yego reka dawa kandi karorero umukongomani yinjira muri boîte i Burundi nashobora kwinjira muri boîte mu Burundi atafise 50,000 y'amarundi ku mufuko wayumvira ko bitumwa niki Mesa nasikia tupane banapiga muziki wa Falil. Ema DJ, hapo vipi fresh ngachenge ndaje anye anapiga pesa. Anapiga zingine. None wewe uyo muntu yes none wewe uyo muntu umubonye utamugiye ati papa ndenge nini unafuna piga asi n'umuziki wa Kofi wa kera matira bavuza ariko natwe tugira ama strategy bro tubimenye abarimvi bacu bafata abarundi babarungike mu Rwanda niyo bari babibira kabanga gutere abo kabanga bokoresha nabo ni bari kuri iyo mifuko bakoresha amafaranga shawe urumva bakoresha amahera sivyo hanyuma uwo muziki wacu natwe ukwiragire je narabonye mu Buganda abarundi kwanza respect bari mu Buganda kandi respect kuri Pippen respect kuri Cleria narababonye respect kuri Epiday n'abandi benshi bari bajyanye mu Buganda twarasose tugiye muri boîte Pippen aratubwira ati akana kabari k'abarundi gusa kujya mu Burundi hari akabari k'abakongomani gusa hajya mu Kamenge kwa Marimu Patrick sinzi kubibona urumva hajya ugiyeyo uburisiri yuko ugiye kumva umuziki w'igikongomani ya 100% bacishijemo kabara kantu gatoyi urabibona kabara kantu gato hajya ugenda urisi uvuga ati ngiye kuvuza umuziki w'igikongomani nta bindi kari singiye kugorana ariko ngiye gusaba igisabo ni ebana mina sikana kumuka muziki wa Burundi nituzeta kamoya uravyumva igisabo uravyumva rero mu Buganda ndashimiye bajya batipe bari yajya anye nukuri kandi barabikora neza urumva kumenya gukina n'aba DJ kumenya gukina n'ama media urumva kumenya gukina na buri muntu wese ari muri entertainment sivyo hari umuntu ngahanye kwa tubwira ko hariho umukomedie yamusavye ko avayo kuba kwandika ikiganiro nk'iki akwiye gutanga $100 yes ni strategy none se urumva ni strategy uko biragoye bro biragoye onye tukiringa onye mu by'amafaranga chanizira kuri ya post ya Satubi ya 10 million ya 10 million yes akubwira ati atari jewe nta giteramo nzosubira kandi kujamwo
atari igitaramo je niteguriye cyo dufitane partenariat yes urumva nta gitaramo je nzosubira kandi kujamwo ntaronsa ya mahera angana gutyo miliyoni 10 erega bijya nivyo mwanya umwe nivyo mugabo kandi n'umundi mwanya ucuraba eske strategy twege iri kuri high level turi hejuru nyimba turi hejuru ni vyiza nyimba turi hasi twigire hamwe turabe ico tuma tuja hejuru ikindi kivodo aho nyene urabona neza DJ Pole amajambo yashikirije ku kinyamakuru narinze kuvuga ngaha aho yari karishura ibibazo vya mugenza nje karamubaza havuga ati barundi ni bakora umuziki mwiza tuzowuvuza kandi ngo je ngo nta mu DJ wanje nzobuza kuvuza umuziki wo hanze ico kintu wo akifashe nki Sikia nikwambie sasa aho wone tugiye mu kintu bita marketing na strategy canke lobbying ya business muri Crystal Event abo ndetse nabavugira mugabo umuboss nyina kabare amaze gukubwira ati jewe sinzobuza umu DJ wanje kuvuza umuziki wo hanze bisigura yuko ako kabare kiwe canke iyo boîte yiwe igenderamwo abantu batandukanye none we ntucyumva yuko none cyo tuza kandi handi nyene kuri strategy manaki ilifo barundi banze kujua gisa ku debloquer faranga na kujua gisa ku traiter faranga aji zirudie urumva bisigura yuko rero none jengiye muri Crystal cengiye muri Crystal nkacangura icupa rya whisky rya 200,000 none ugira Pole azombuza kuvuza umuziki w'u Burundi Ngati mzee DJ Pole bana tata muziki miwili kwanza ni kale kidogo none ulimushorea yes erega ni business urumva okay uno musi ndaje nguze ya 200,000 nyo subiye nguze indi ya 200,000 muke kandi subiye kandi cye nicira muri ya ntebe ya VIP urabibona men cye nicira kandi muri ya ntebe ya VIP ego sawa urumva none wani wana yuko none uwo mu DJ wo kwa Pole ni yamurasovuga ati mutamarinjiye azazoshayishira mutama wakazarinjiye kabiya mutamakunda akunda imiziki ya FIZZO akunda imiziki ya Natasha akunda imiziki ya Satubi ujya akunda imiziki ya Kidumu ujya akunda umuziki wa Diwane akunda umuziki wa Dramati akunda umuziki wande urumva acatira yagushizemwo kubera ko namaze kumwereka yuko nanje ni gwitaha nta mucezo bro urumva hakuna mucezo sawa nimvira yuko rero tugiye muri ama strategy ya business ukibona rero ni kwa kundi abantu bakunda kwidoga barundi ariko kuri DJ Pole nyene kivodo aragaruka arakubwiye ati ngira nzane kivumbi mbari kivumbi nyene wo mu Rwanda nzoce nzana Juno Kizigenza nzoce nzana mbari Christopher ivyo ni programme yatanze z'abanyarwanda giye kuzana kivodo ivyo bintu birababaza abarundi cyane birabajya gose avuga ati uyo muntu kumenga ari karaducinyiza ariko adusuzuguza afisha mbere rasohotse kiri ku Double J na Dramati na Easy Boy kuri afishe bari hasi ya kivumbi abarundi barasemerera ati uyo kivumbi abarimvye yacu bamusumvya hit bamusumvya mahiti bamusumvya izina ni gute yoja hejuru kuri afishe kandi ni gute yoza mu Burundi ne hari bwagere kivuga wico kina kivuga ki reka dakubarire bro jewe nyina amafaranga jewe nyina amahera jewe uravyumva fisi uburenganzira bwo kuzana umu artist bari we wese bivanye na content ya business yanje none ga mugenzi jewe mfise budget muri yo concert y'imiliyoni 400 none wiyumvira ko kugira izo miliyoni ndazigarukane noca nkoresha iki uravyumva rero hariho ibintu bimwe dukwiye guhindura nka mentalite kandi cyane mentalite psychologique urumva tukabimenya urumva duti ubu turi muri promotion y'umuziki na promotion y'umuziki ubu tugiye muri business ni business urumva ubu tugiye rero tugiye kwigisha abantu bamenye umuziki wacu nibiki turagira projet twabiteguye tugende mu Kirundo tuzogenda Ngozi tuzibujumbura tugende mu Gatete tugende hariya Mutanga no Mutanga seed urumva ivyo nibindi mugabo bro jewe nta muntu kwagiriza ngo yavuze yuko azozana aba artist bavuye hanze hanyuma ndamushire kicara ariko nomaza kwaza nkamenya
eske iyo kampuni ishaka iki eske bashaka kudandaza bashaka kudandaza bashaka kudandaza bashaka guhomba bashaka gukora iki muri make urumva ibyo byose rero umuntu arabimenya ariko abarundi nabo basemereye nabo babwiye iki bamaze kumva abarundi basemereye hajya na Paulin numurundi Paulin DJ Paulin numurundi afise ubwene gihugu bw'u Burundi ari abantu batabitahura avuka he kivodo nimba wo bumuntu bro ahantu hose avuka sekizima abaye mu Burundi afise nakaranga muntu Burundi uwo numurundi kandi ivyo bintu bifo ko bihagarara none we nta muzungu urabona nakarara kimu numurundi kandi abantu bose bafite babona yuko afise urukoba nivyo rero bro ifo ko duhanagura ibintu bimwe bimwe mu mitwe yacu urumva abantu benshi bamaze kumva izo post ivyo bintu yavuze bace batangura kumufata yuko peut-être abivuze kubera adafise n'urukoba nyezina rw'ikirundi peut-être utamengo numurundi no bace babihereza ishusho ati ariko aratwicira abana bacu ndugu wangu urukoba ntirusigura ngo uri umurundi oya none uno musi none ntabana bavukiye muri Etazini none ntabana none bavukiye muri za Suisse none ntabana none bavukiye muri za hariya za Canada za Amerika kivodo kubera ayo majambo abanyarwanda agomba kuzana bikurikiranye uko reka ndakubwire mvuze ngo nukwihenda no baninjiriye abantu mu mitwe yabo ariko turakwiye guhanagura iyo mentalite kuvuga ngo naka ngo afise ngo urukoba ngo gwera ngo sumurundi oya ivyo bintu sivyo erega urashobora kuba ufise n'ugwirabura mugabo utari umurundi yego none ufise ugwirabura ukaba uturuka muri za Uganda uturuka muri za Tanzania none ntaco biba bitwara urukoba rero ntirusigura rero ngo nturi umurundi kivodo mu gukwakwanya duheza D1 yarasohoye indirimbo na social muro munyarwanda kirikuna dabje basohora indirimbo na Bruce Melody y'umunyarwanda ariko abarimvye b'abanyarwanda ntibigeze bazipostinga izo ndirimbo kivodo yabihayirihe shusho nk'umuntu azi neza akore umuziki igihe kirekire cyane ivyo bintu ndabihereza inzira zibiri no kwanza kwa tukamenya amasezerano ahari hagati ya social mura na D1 no apara D1 daer social mura na Iteka Entertainment canke Iteka Records ayo tumaze kuyamenya ni ucumenye ingene rero uca ujija uravyumva urashaka gusanga amasezerano ari hagati ya Iteka urumva na social mura atahovya niso yuko social mura zo postinga indirimbo ya D1 uravyumva basanga rero duhaye turataka umwikomo abantu babandi tubagorera ubwenge kandi atari navyo ariko nk'umuntu w'ubuntu mu gufasha mugenzi muri business na muto yiwa bro muri business ntavyo ubuntu yavyo ubuntu za murabivanamwe business ni business kora kazi bafashe nk'ugwanka abanyarwanda babanka abana b'Abarundi umuntu wese afise shwa yiwe mugabo tugiye muri business tugiye muri commerce ni commerce ibuka neza yuko social mura yakoze iyo ndirimbo abona ko hari ahantu izomushikana nawe nyine tuciwe canke yarafite umutima wo kuvyura wo kuvyura D1 kugira D1 aje imbere muga ntituzi ngo amasezerano rero ngo avuga ibiki hagati ya boss wa D1 na social mura reka rero tuje indani tuvyimbe tumerutse none amategeko yavuga iki amasezerano hagati ya social mura na Iteka Entertainment cyangwa Iteka Record cyangwa Iteka Music yes yavuga iki kivodo imvura irikiragwa imvura iratwiciye system ariko reka ndagushimire cyane kandi